hari utuntu tunaturi usanga abantu bifitiye mu mitwe yabo gasanga barafise ibihuha uko urucanco ruje ukabona bafise byinshi mu mitwe yabo bavuga yuko ari bije kubagirira nabi hari n'abavuga yuko zibamugaza kumbura ugasanga ntivyatewe n'izo ncanco ko mu kubahimiriza n'abo bandi bantu badufasha muri communauté aba agents de santé communautaire bajya baremesha kiyago baragerageza kwama babereka yuko vy'ukuri incanco atari zo kubica kuko noneho urumva niyo bagwaye baja kwa muganga kandi nta kintu kibi kwa muganga twobategurira nuko gucanca ibibondo cyane n'abavyeyi bibungenze n'umugambi w'igihugu kandi nayo igihugu cama citaye hamagara ya bene gihugu. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndakuramukije. Ndakuramukije cyane. Mumeze neza, mwongera mutwidondora nico mukora. Ego. Jewe ku mazina ni Umuganga Ndayishimiye Oscar. Nsanzwe ndongoye akarere k'ubuvuzi mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Donc médecin chef de district Emery Sud. Ego. Incanco mu vaccine abantu abanyagihugu bo kuri muri aka gace ubona bazakira gute mu gwohe rugero bimeze gute muri rusange? Ego. Twovuga yuko paraporo ya kera aho wasanga abantu bafise ibituma vyinshi batitabira izo ncanco ariko ubu hariho umugambi, hariho abantu badufasha kugira ngo baze barafasha gusensibiliza abene gihugu kugira ngo abana babo bakire izo ncanco bitagoranye. Aho naho turafise bajya baremesha kiyago nabo nibo bama bari hafi ya communauté bama bari mu bene gihugu bana barabira yuko atamarotare bagize canke koko izo ncanco bazironka ku rugero rwiza. Novuga rero ko ico kidufasha cane yabo abantu bariko barabahimiriza abantu baraheza bakagira bakitabira bikwiye. Haraba vyitira amazina menshi cyane avuga ati incanco nta muntu yoja kuzitera, incanco zashobora gutuma umuntu amugara, benshi ugasanga bimeze uko. Nibaza ko mage murumva amwe mu mazina bazitirira ubwo rugamba gwaroroshe kugira ngo umushobore kubahimiriza neza na neza wumve ko incanco ari ngirakamaro ku muntu kugira ngo umuntu. Ego nivyo ntimubeshe hari utuntu tunaturi usanga abantu bifitiye mu mitwe yabo gasanga barafise ibihuha uko urucanco ruje ukabona bafise byinshi mu mitwe yabo bavuga yuko ari bije kubagirira nabi hari n'abavuga yuko zibamugaza kumbura ugasanga ntivyatewe n'izo ncanco ni naco gituma urugamba ntigworoshe kandi ntigworoshe n'ubundi no guhoza ko kuko uko haje ikintu canke iyo usanze ari abantu bashasha usanga bafise hari ibyo biremera mu mitwe yabo ariko mu kubahimiriza n'abo bandi bantu badufasha muri communauté aba agents de santé communautaire bajya baremesha kiyago baragerageza kwama babereka yuko vy'ukuri incanco atari zo kubica kuko noneho urumva niyo bagwaye baja kwa muganga kandi nta kintu kibi kwa muganga twobategurira nuko gucanca ibibondo cyane n'abavyeyi bibungenze n'umugambi w'igihugu kandi nayo igihugu cama citaye hamagara ya bene gihugu ariko kandi ntitumenya iyo ivyo bintu babikura mugaho turagerageza uko dushoboye kose kugira ngo utwo tuntu bafise ivyiyumviro bimeze uko ego kugira ngo bashobore kuvyikuramwo yamara ahubwo mbere aho bavuga yuko ari incanco zibamugaza ni bimwe mu bituma ahubwo batandura n'ubumuga bumwe mu gihe baziteje. Ego niko kamaro gahari ko kwicancisha yaba ku mwana yaba ku muntu mu gihe bibaye ngombwa. Ego
incanco baronka urucanco mu bisanzwe ni gukinga mu kirundi ciza baje kwikingiza canke gukingiza ibibondo vyabo canke bikingiza nyene abavyeyi babibungenze canke n'abandi bantu. Iyo ukinze rero ingwara bisigura ngo uba wikingiye igihe wohura n'umugera utera iyo ngwara ntuzohave wandura, iyo ngwara ntizohave igufata. Urumva gukinga bisumba kuvura, kuko harimwo n'ingwara zimwe zimwe usanga mu gihe atayikingiwe irinze imufata ishobora no gutwara ubuzima bwiwe. Ni vyiza rero yuko bavyumva bagakingira batarashikirwa nuko bagwara. Nico gituma ubona ari n'umugambi wagutse, ego ntunze programme élargie de vaccination ifashijwe na PEV na Gavi, bama bagira bahimiriza, bama bitayeho vy'ukuri incanco ku bene gihugu. Intambamyi ya mbere ariko nakubwiye yuko tugerageza nayo nivyo vyiyumviro vya bamwe usanga bagize bafise, ugasanga iyo tihuriye na muganga canke urya asanzwe amufasha ugasanga biragoranye yuko aheza akitabira incanco. Hanyuma ubwa kabiri n'abantu bagenda baragira, nubwo twavuze yuko dufise abadufasha mu baremesha kiyago bagenda barabigisha hajya mu mihani wabo, ariko turafise ikibazo mu gisagara ca Bujumbura cane cane ko abantu usanga stabilite y'umwanya no ukuntu bagenda barimuka. Nk'akarorero hari abantu usanga urumva bamwe usanga bapanze abaye nk'amezi abiri ngaha agaca yimuka amezi 3 hari, ego ugasanga canke umwana yamuvyariye nko ngaha muri kano karere ejo musanze mu kandi karere k'ubuvuzi, canke ugasanga yaraduze ruguru ubuzima bwaranse. Ico gihe naho urumva iyo umuntu adafise adresse yamaho igumaho usanga nabo bibagora. Ariko nibaza ko ni systeme ifatanya hose Burundi bwose, abo bantu abaremesha kiyago bari hose. Nico giheza najo nabwo bidaheza ngo vyorohe cane, bagire barabarabaho aho baba bimukiye, nibaza ko baca bafatwa n'abandi baremesha kiyago bo mwako kandi karere. Iyo uvuze umuremesha kiyago kenshi tubona ko baba ari baruguru, abaremesha kiyago Bujumbura barahari, mbega ho biraborohera cyane kugira ngo bakora uburemesha kiyago ko ruguru haba hari imibano, utuzu tw'imibano bagenda barahurirako. Ibujumbura bimeze gute? Ego abaremesha kiyago ntibari ruguru gusa, abaremesha kiyago bariho no ngaha mu bisagara. Naha mu gisagara ca Bujumbura barahari, turabafise. Nabo bagenda baraba ku makartier canke ku maselire, kujya wumva hari banyumba kumi, hari ba chef de quartier, aho hose muri communauté yariyo yose tuba dufise nk'umuremesha kiyago canke babiri bagenda badufasha ico gikorwa. Batogwa mu bantu mu kibano abamenyerewe kandi bamuzi ko ari umuntu w'imico myiza, n'ivyo ashobora kubabwira kubasigurira bashobora kuvyumva. Ego barahari, ni nabo badufasha cane. Kabashimye.